evenement meza gushikira kwa kane udukuru twiza kwa kane nuno musi turi kwa kane mfise amazina ane usanga ibintu byinshi nyene vyikubiye kuri 4 kuri je bon ndakakanza kwiha antwa sinja kuja muri esheke ariko nizera ko aya mezi make asigaye nshobora gushiramwo ikindi kintu gikomeye cyane gose kurusha wanagomba n'icabaye ego ndaza kwiha nka 70%. Ni kubera ko hari gihe wowe ubibona ukavuga ati nk'amanota yihereye iki ariko jewe ivyo nari nihaye umugisha Imana yampaye uko niko no kwikota muri kino gihe no ndiko ndinjira cyane muri kote ya directing. Wow. Ego igisata gikomeye novuga ko arico gishigikiye cyane gose filme. Ego nico rero novuga niryo tafari ndiko ndashirako ego muri uno mwanya kuri carrière yanje. Uriya ukunanirwa no kudashaka iyo ushaka ikintu gishaka kunanisha nubwo cyo kunanira kimwe rimwe urabandanya uragerageza nigera kabiri iyo ushaka ikintu nagunanirwa ubundi ego ugushaka niko ukudashaka niko kunanirwa n'agasirikwa nigahere ivuye mu mugani uvuga ngo agasirikwa nigahere namenyo ya ruguru kera turabizi umwana ubundi kumera amenyo ahera ayo musi yego iyo ahereye hejuru bavuga ngo nagasema rero abenshi abavyeyi bacu babonye atangwe kumera haruguru barayatsirika ariko yamaze guseruka buriya nta kintu cyayatangira no kuvuga agasirikwa nigahere ni cya kintu nubwo utangira nubwo ushira ama barriere cyabaze guseruka mwana wa mama bigoye kugisubiza inyuma agasirikwa nigahere buri uza gusanga ari nka kahise k'umuntu kahise n'agasirikwa nigahere nushaka kukibagira uko biri kose ntushaka kukibagira bavereka nkwere kandi kukibagira umviriza diko ushobora kumva ko kahise ukavavanuye nako ariko sinavyiza kukibagira ko kahise karushaka kugutuma utazosaba kugwa mu makosa aciyemwo utazosaba gukora nk'ivyo wakoze umva kahise si vyiza ariko ushobora kuvuga ati kuko iyo uvanye n'umuntu ubundi mwa mufise ikintu mwapfuye uvuga ati ibintu vyaheze bimeze gutya ntanguye ubuzima bushaje ariko ushobora guhura na wa muntu amaso ku maso canke bigashika nko mu yindi circumstance ugasanga nk'ubu uye ntiwaruzi ko yakuvyariye nk'umwana shaka muteze kuri lancement officiel mukeneye kubibona niba nabandanije kwa kundi canke vya mwe ushaka kubibona ubwa mbere kari mu lancement officiel tariki 5 z'ukwezi kw'icumi uwo mwaka muri Nyabagere conference handi ya Garden Nord hamwe n'Igitega itariki 12 z'ukw'icumi muri Sunrise Resort. Dico Entertainment. Yeah man, yeah my ladies and gentlemen, muri umugisha kuba mwarahize mu Dico Entertainment for real. Tubashimire cyane aho muri hose muri gwa rukundo tubandanye tubana mu biganiro byubaka cyane ibiganiro nka bino mumaze kubimenya yuko uruhande runini tuba twakiriye abakinyi ba cinema noneho ukamenya ngo ino season irangiza umwaka munezero uraza kubaho tora byanka byakunda for real ico bondi kuri yo Leonce Desan ga Dr. Love aka Dico aka D Ambassador. Nakiriye ladies and gentlemen muri kano kanya mwemere twakire nyena amateka maremare Ahinisia Kadoha Vele Kagisye aka Bella Dolabere aka the young princess, also known as the mirror of the young generation, also known as CR4. Ushasura mwite Bella cyangwa mwite Baju. Umeze neza? Meze neza Dico. Ni meshi cyane sino yaheza ikiganiro cyaca giherera ku mazina uramvuga nanje nkiyobego mu mwambaro umeze neza kabisa ubona yuko ni black and white akazamwe n'utundi tuntu sinigeze nkwakira mu kiganiro wisamaye ko mvuga uko ariko kandi nta naho nakubonye n'ubundi wisamaye ko uri umustar muhira uramaze kubona umuntu aba afise ruke y'ubustar ari ku ma stage muga muhuriye handi hantu akaba ari Venice yo Venice isakemwe gute ndamucahije no muntu wa mbere akurikiranye kino kiganiro sinze kumaze kubona ko kantu ugasanga umuntu tu n'undi muntu ahantu ari hose ubona ati muruko butamuzimuye ukavuga ati that one ashobora kuba ari umustar kabisa ngo ni Kadora Vere mu mazina menshi tuba twavuze n'ayandi twibagiwe nkuno mwaka nakaye kariko karasaba ndinga neza kuri wewe Uje ni CR4 CR4 misenda vyemera kuko mu matage menshi
mu hashtag wagiye urakora karagarukamwo gose cyane go bagaharaye uragahara nuzona gaharuruka oya aba hari abantu bakunda kwibaza kaya kantu gasigura iki tukakuremo okay CR4 CR4 icambere coco izi ndome zibiri mwumva ni CR nyene ni Cadeau Ravel izi ndome zibiri zitangura CR ni Cadeau Ravel amazina yanje abiri nkunda gukoresha cyane gose hama iyi 4 ni igiharuro cikubiyemwo ibintu vyinshi kuri jewe niyo mpamvu nagisemwa nka chiffre porte bonheur ndibaza so abantu benshi bakunda kugira ako kantu mugabo jende muri bamwe bafise chiffre porte bonheur ariyo 4 ako kantu sindagatahuye chiffre porte bonheur igiharuro usanga kenshi kikuzanira kigishitse gusanga kikuzanira ibintu vyiza ugasanga nyene ama evenement meza gushikira kwa kane udukuru twiza kwa kane nuno musi turi kwa kane urumva kandi ndi umwana wa kane mfise amazina 4 usanga ibintu byinshi nyene vyikubiye kuri 4 kuri jewe twahereye ku munota wa 4 voilà kino kiganiro cyarabwe na oya aho nibyo ngwana ashakira ubeshe kadifagira ubeshe ariko nyene 4 ni giharuro cyanje kabisa wambaye amabara 4 oya dikosha nese ndakime ofite sinarinzi uko bacite uza gutanga arane ko ni black white harimo vert yiruje girubeshere ko undi Nathan oya nana Venice niko yavutse Venice nariko kubesha je na ofite cyo giharo narinda kizi nanje ndanagifise gusa ntaco nza kubabwira ariko gusa sinarinze ko ari uko kuntu bacita naramva gusa je ndashita ngo igiharo cy'umugisha mugurumva sinzi ko ari agaterume kacu onyene mu gifaransa ni porte bonheur birumvikana cyane amakuru y'imisi namaya ndiko nenda gukumbura nije narinda gukumbuye pe kwarukana kera cyane je ronda nakumbuye umuntu ndamukumbura no mwizina ry'abadutumye ni baba fana ni baba kunzi bacu baba dukurikirana umunsi ku munsi nyabuna banzu bandamukirize hanyuma nubundi bamenye ngo Cadeau Ravel yahageze ndamwicisha ne gusaba abakunzi ba Diko Entertainment muri umuryango wanje nkunda cyane kandi ndabakumbuye ndakaka twarukana mu kwezi kwa mbere yego tunagira umugisha twageze ikiganza ciza twagize ikiganza ciza kandi Imana yari kumwe natwe kiriya gihe n'uno munsi iri kumwe natwe yego nuko ubwo rero ndabakumbuye cyane kandi ndabaramukije ndabagumbereye mu izina rya Yesu ya twahuye mu kwa mbere tuvuga uburyo umwaka wagenze tunavuga uburyo tugiye gutangura umwaka muri byinshi wadusezeraniye ntibuka cyane ariko wewe wibuka umwaka n'ubundi kuremvye uri kuri amanota angana gute kwijana bon ndakeka nza kwiha twase nja kuja muri esheke ariko nizera ko aya mezi make asigaye nshobora gushiramwo ikindi kintu gikomeye cyane gose kurusha wanagomba n'icabaye ego ndaza kwiha nka 70%. Wow. Ibaza ni hazamwe ibiraho bikagwamwo urisika guhavuro nk'ijana na rimwe kwijana canke basi nibwo kugerera kuri no nani nubundi amanota azakuba kabaze mugabo aho ni jewe ni kubera ko hari gihe wowe bibona ukavuga ati nka amanota yihereye iki ariko jewe ivyo nari nihaye mugisha Imana yampaye uko niko no kwikota nawe urafise ukungene wonkota ego kuri jewe vraiment ndashima Imana vraiment aho ngeze byose nje gushima. Sasa hari ukuntu byagiye bibonekana uko umwaka wagiye wavansa Cadeau Ravel abandani yabonekana araganiriza abantu ku mbuga ziwe nk'ibisanzwe mugabo ukamenga mu mafilime ntari karabonekanamo cyane nkuko byari bimeze mu ntango y'umwaka canke nundi wari wakurikiye byo byavuye kuri ya majambo ratangiye kuvuga ati mugabo menga yego arakina neza shize style kandi timugabo kuguma abonekana mu mafilime menshi baravye nabi biraza kumusubiza inyuma wafatiye aho canke n'ikiranga misi cawe caguhaye gukora nko kuri kurakora nibaza ko ari kiranga misi canje kandi novuga ko atanayandi mafilme buriya amafilme menshi yakozwe cyane mu ntango ugiye kuraba amafilme ahaye ari hano menshi uza gusanga menshi ari groupe kiri yagiye hamaca sohoka muri kino gihe rero turimo novuga ko nikiranga misi canje kandi sinigeze nicara pe hajya mu ntango z'umwaka yari karahera nimba ndavyibuka yari karahera yandi mafilme yarahari yandi yari karaza hari atari bwasohoke hariho na yari karacamo yego ucubandanye ubonekana mu ma projet make ndavyibuka yego iyo kwa Sabasi wabonekanyemwo yitwa guti ndahazi for sure uravye nta n'izindi nyinshi kabisa zari nacira munda acira munda vuba wabikoze gute rero kugira izina ribandanye rikura kandi ibikorwa ari biki ahubwo rihakwe gusumba cyagihe no muri ryari korera kure ibikorwa ari byinshi nibaza ko bivana n'igikorwa uburemere bwacu kubera ko
hari n'igihe ushaka kujamo ugasanga nta kinini kiguhaye uretse ako gafaranga canke ni experience mugabo hakaba n'ikindi gikorwa usanga kibaye kimwe nko mu mwaka ariko ugasanga kiguhaye iyindi power novuga ko ni kubera ko sinigeze nja kure y'abantu namye imbere y'aba fete nubwo ntari muri ya projet menshi ariko novuga nta mezi abiri yahera atagikorwa imbonetsemo yego wavuze wiha amanota no kuvuga ngo hariho ivyakunze burya ibintu vyakunze abariho n'ibitakunze nko biri nta du challenge tundi nk'ubu buri kurahura no kuvaca mugeno filme y'u Burundi kwe iravunana nubwo ari ibintu vyacu bigatuma nyene menga umuntu ntatanga ico bategerezwa gutanga ndeza kuvuga nko kukijanye n'ikirangamisi c'ibikorwa tuba dufise hari igihe biduciramwe hari igihe tugira intambamyi runaka ndashaka kuvuga nyene nk'utuntu nyene hari nko ducanje duhurira kuri tele amatara namwe c'amatara cabakoze abakinyi iki ugasanga nyene ivyo bintu biko biradutuma tuba lanti nyene ukuntu ugasanga tuko turikwega kandi ariko twa dufise ikindi gikorwa cagira gikurikira ugasanga biko bigenda bukebuka ubwo rero urumva ico ohe catubereye intambamyi yego ikintu c'amatara rero urakivuze nanje kinyibusa byinshi yaba n'abantu narigeze kuvuga n'abafana bo basha mbo tunakibita abafana n'abakunzi bacu akumva ati none kubiganira utayibona ko amafilm adasohoka muze mu batubariza ariko nabo nyene akagaruka kumva nko wamuhaye nk'ikintu ku wa mbere ubwo ati ndakibonye kwa gatano ko yari iki nari nabuze amatara canke network nazo nyene zanse urumva ni ikintu kiba gihari naco nyene ki blocking abantu urumva yuko namwebwe cagiye kibashikira sasa kibashikira ni Kadora Vera abantu bagiye ubyo bagiye bakumenya turaza kwibukanya nimba bavyibuka badukurikiranye buri mwaka kwanza buramezi ubu bugende uboneka nk'umuntu afise itafara agenda ashira kuri carrière yiwe hava kimwe hakazi kindi nubwo nubo bariko barabibona nibaza ko bihera kuri wewe uburyo wagiye wiyubaka inbox ukuvuga muri bwa buzima bwiwawe buri private nkuno mwaka ari ikindi kintu uwo baragiye wongerako kintu uvuga ati burya kino kintu nubwo baba batarakibona bakimenye uko naco nyene ndiko ndagishirako kuri carrière navuga ko jewe ndakunda kwiga kubera ko buriya ikintu wize mu buzima ntuzobigera ucicuza ushaka kutazogikoresha ariko ntuziryari kizokugirira akamaro canke kizofasha nk'undi muntu rero navuga ko muri kino gihe ndiko ndinjira cane muri kote ya directing ego igisata gikomeye novuga ko arico gishigikiye cane gose filme ego nico rero novuga niryo tafari ndiko ndashirako ego muri uno mwanya kuri carrière yanje niyo mpamvu nakubonye last time impamvu ndabikubajije yari ngaho utaza no kuhagerana kuva ati none ko menga hari akantu utatubwiye uhagaze nk'umuntu hari kara directing na basha umukobwa nawe bino bintu yavyinjiyemo gukina uraza gukina umactrice mwiza mfise n'amakuru nimba bitamaze no kuja habona yuko uri umwanditsi kwandika naho nyine urandika ibikorwa ushireko no ku directing ikintu nibaze yuko uza kuba wisangije muri no industry nk'umwana w'umukobwa uzobishobora kwe uzobishobora ivyo bintu ko numva biremereye uriya ukunanirwa no kudashaka iyo ushaka ikintu gishaka kukunanisha nubwo ca kunanira rimwe urabandanya uragerageza n'igera kabiri iyo ushaka ikintu nagunanirwa ubundi yego ugushaka niko ukudashaka niko kunanirwa kandi ndashaka kugira iyo experience umuga wanje kuba forte muri kote zose yego ko abantu bagukunda ukina none sinzi ko muri aba comment ahantu hatanu abatu n'umukobwa kabisa uno mukobwa n'umukinyi Eva arenze uko abantu bavyiyumvira abantu bakavuga ati Kadora Vera guma duhindurira no munsi uko ameze sikagaruka ntamenyerwa ko bagukunda ukina ubwo ntibizohava bigusamaza bakabura wa Kadora Vera bakunda kina ukaja gusamarira mu bindi ngo ndabyite gusamara kuri uburyo baba bitahura kudirectinga no gukina birashoboka mu gihe ufise ugufasha muri ico gihe uri kurakina kandi nkuko akarangamutima ka BMT kayivuga turakorana na esprit d'équipe nta muntu numwe yishoboje ikintu na kimwe yaba igihe abari umwe rero nintabareka muri projet runaka ariko nkaba nayidirectings bagabo nzanayibonetse mu ahubwo bikomeye cyane kubera ko je nzandiko ndigikintu gikomeye buri ya filme ni directing niyo mpamvu hari wumva ngo ukukina hari hasi kukina hariya hari buriya abantu baratahura iryo banga bijya bintu byavuye ku buki bivana directing n'ingene wanose umu director akuyobora neza yego ukumva ngo kadungwana ngwajya ngo yaratise cyane ngo mugaharo ngo womenga ngo nibisanzwe kumbe biba byavuye kuri directing yego niko ya directing
ubu rero uvuga ati je ngenda vyigira ahubwo nzoze ndanavyikorera Suko. muga ntiwo kwidirecting Erega n'ubundi iyo ugiye nk'ahandi hari nk'akanosiyo uba wigiye nko ku muntu buriya nawe uri kuri directing ari akantu ubuzi wigiye nko ku muntu watoye nk'ahantu ukagakora guca ugatanga yidi ukavuga nkoze kano kantu direct ukabona gute byose ni sawa yego bisigura ngo nubwo buri umukinyi uri kurakina ashobora kubona ati kano kantu cyangwa ugasanga ikindi kintu nkuyemo ntushobora kugora umu direct kubera ko nawe ibyo kintu kizi ugifisemo ubumenyi suko ukanyene kabisa yego nibaze yuko kabisa cumvikana cyane iyi filme igiye kuza yego igeze ko buri gihe title irantwenza title irantwenza ni umwe mu migwi witwa BM tutamenye iyo hageze gutora title noneho bakavuga bati raba umuntu yatoye title irayobeye ni nziza ugaca usanga ni ikitekeye ni ciza cyane yego ititle kandi nguri mu bagize uruhara mu kuyitora ariko amashurwe menshi aje kuri Amede ariko Amede n'ubundi n'umuntu adakunda kwigungira k'ibintu niyo abagize ide abanza kwigusangiza kandi tuba dufite uburenganzira nka timu kuvuga ati kubenga twohiga twocukumbura inzira kandi gantuze kumenga usisawa afise ya esprit d'équipe iri trop élevée niko novuga bivuze yuko mwicaye murayitorera hamwe twaricaye kabisa ya ariko nibaza ko umuntu ari kwezo Kristo atarahari uzi impamvu nabonye umuntu ariko aravuga ati izo krizi ikirundi ciwe tuzi ati BMT ntizi tubeshe ko ino titre yabana yifisemo uruhara nubwo yoba yaranditse canke filime bakamwitirira ko ari yiwe ati biraboneka neza yuko none ubundi ni Amede abandanya yiyubura ni BMT mu yindi shusho canke yabandanije vya bindi ariko ni na chance kugira umuyidore nyana akeneye kurungika karanga mutima muri wo canke kukwigisha urumva ni chance yego ama kukijanye niyo titre nkuko nabwiye arayi propose canke jenga propose ndagiye usanga ari nk'izindi nka senke zari imbere ariko mutamenye ba propose usanga kuko nka Christian ntiyo kwandika film adafise titre ariko twumva iyo titre nta buremere kwa kundi Amede agatanga nk'iya mbere twumva niyo nitwika igitagatanga yakayirumva niyo nitwika agatanga ariko iyi yoyo vraiment yari fise poids kandi yaragize yaradushikire basi twese tumva ko ari ya bien ari nziza ego muravuga ati akanagatsiri ko ariko yarahari nyere filime reka kuhaba gute ntibiba oya niba yarahari naho njya numva menga guterera ivyiyumviro yoba yavuze inyuma y'abandi kube uraza ushobora kuba utazi ikintu runaka mugashaka akantu keza ukumvira ukavuga akaniko ubwo ntokiyumvira uko ndakumvise vraiment akaniko icoco nuko ngize imana rero ndakuronse umugabo yitwa Amede Manirakiza no mu bantu bafatirwa cyane muri no mesi hari gihe nawe no muronka tugakora ariko kandi ntawe ko ndakuronse abantu benshi baravuga ati kino kintu gisigura iki akatsirikwa ntigahere ni giki nanje ubwanje ko numva ntabitahura ni biki kubera ko nibize yuko abantu bazogaburirwa ico bamaze kumenya duhinsigura akatsirikwa ntigahere nkuko babizi abakunzi bacu babizi kandi nawe bizi akenshi amatitire y'amafilime muri BMT usanga avuye mu mugani rero n'agatsirikwa ntigahere ivuye mu mugani agatsirikwa ntigahere ni amenyo ya ruguru ego ni umugani usanzwe uvugwa ni umugani usanzwe uhari ni ukuvuga ngo rero ngerageje gusigura kwanza uwo mugani kera turabizi umwana ubundi kumera amenyo ahera ayo munsi iyo ahereye hejuru bavuga ngo nagasema rero abenshi abavyeyi bacu babonye atangwe kumera ruguru barayatsirika bakayatsirika ngo abanze areke kumera bakaragasema gutsirika no kuvuga ngo ahagararire hahandi arindirayo hepfo abariyo abanza kugira urumva guhagarika kwa ariko yamaze guseruka buriya nta kintu cayatangira no kuvuga agatsirikwa ntigahere ni cya kintu nubwo wotangira nubwo woshiraho amabariyere cyabaze guseruka mwana wa mama bigoye kugisubiza inyuma ariko kandi agatsirikwa ntigahere twebwe muri filime yacu kuko twibanda cyane ku ngo n'imiryango agatsirikwa ntigahere buri uza gusanga ari nka kahise k'umuntu kahise k'umuntu buriya aye biragoye ko gategeza kugira ko efe runaka ego twese kujambo gutsirika ndibaza ko twese twagize utubetize gucerwa ku ishure gasanga ugize gutya
ukuntu gutsirika niyo mpamvu nabonye n'ifoto wabigize ati uyu mukobwa ariko aratwereka yego ngo wadutsiritse kugira tuyirabe cyangwa tuyirabe yego rero iyo filme iyo titre yatowe no kubera ko ijanye na story y'iyo film yego wavuze kuri kahise tukigaruke ko gato ego kahise ko umuntu arashobora kwimpactinga no muri kubu mbere no muri kazoza ariko umuntu arashobora guhinduka cya gihe ahindutse ntashobora guhambura iyo wa kera agatangurana nawe mushasha ashobora guhambura wa kera agatangurana nawe mushasha kagatsirikwa kaba gaheze kagatsirikwa ntigahere kaba kabaye agatsirikwa kagahera sinibaza kubera ko gashobora no kuryama ariko ejo ukazohura n'uwo mwahuye muri bwa buzima muri make kahise nubwo wagahevye ukavavanura nako hari circonstance wisangamwe ugasanga kahise karongeye kandi kugaruka nubwo waragahamvye kumbura ugahura na situation wigeze guhura nayo canke n'umuntu wigeze guhura nayo basi akakwibutsa ako kahise canke akagwana nawe mu kugira ngo akongera akakwibutse nimwe rero utabaye fort canke fort hari gusanga kakurushije imbaraga hajya naho bagaruka bakavuga ngo kahise bavuga ngo kabi ngo gategura kwanyibutsa rirya jambo bashaka kuvuga ngo kahise ntitukibagirwe dimwe kuko uyu muntu akagendeye ko gashobora kumufasha gutegura kazoza we muri ivyo bibiri wizerera kuvyara umuntu yovyibagirwa agatangura n'ubuzima bushasha canke yokiyibutsa kugira akamufashe gutegura kahise n'agatsirikwa ntigahere nushaka kukibagira uko biri kose ntushaka kukibagira kandi kukibagira umviriza adiko ushobora kumva ko kahise ukavavanuye nako ariko sina vyiza kukibagira ngo kahise karashaka kugutuma utazosaba kugwa mu makosa waciyemwo utazosaba gukora nk'ivyo wakoze umva kahise si vyiza kukibagira reka nzana aga situation numva ntara urampunda sindanoga tuvuge nko kintu citwa urukundo abakiri bato mbere n'abakuze nico kintu bumva vyoroshe nk'umuntu nk'ubu waciye nko mu rukundo ufise nko mu ex uwo mu ex nyene biragoye bivanye n'amateka mwacanye ngo kumwibagirwa ngo muhanagure 100% winjiye mu rukundo rushasha rwa project una project muri kazoza ko ariko gohereza zose inzira nziza yo kubaka urwo rukundo rushasha urimo niyo kubandanya wiyibutsa rubi rubona shaka tuvuga ko kahise ari kabi rubi waciyemwo canke niyo kwibagirwa gose biriya waciyemwo kugira utangurane ubuzima bushasha n'urukundo rushasha urimo sinzi ko turiko turatahuje muri mwe kwibagirwa canke turiko turifata kumwe nukuvuga ngo kwibagirwa ndiko ndavuga si gusubira kurubamwo si gusubira kugira iki si gusubira kutazorwamwo canke iki ariko ushobora kuvuga ati kuko iyo uvanye n'umuntu ubundi mwa mufise ikintu mwapfuye uvuga ati ibintu vyaheze bimeze gutya ntanguye ubuzima bushasha ariko ushobora guhura na wa muntu amaso ku maso canke bigashika nko mu yindi circonstance ugasanga nk'ubu uye ntiwaruzi ko yakuvyariye nk'umwana rero kugwibagira si kuvuga kutagwibaga si kuvuga kurusubiramwo ariko hari igihe guhura na circonstance usubira kugwibuka simvuze ko usubiramwo ariko hari igihe kugira ko na efe ntituvyibagize rero ega ndakumva ariko mfasha kino kintu ntibishoboka ko foromata bije ibintu bikakuva mu mutwe bya kera ukaba muri bishasha uba muri bishasha n'ubundi utanguye ubuzima bushasha n'undi muntu je kandi sinzi gitwe tuko turahumvikana je naje sinzi impamvu turiko turahumva par exemple nk'ubu diho je nawe turaba ex yego twarapfuye ikintu ciye nikundana na Ventis urakoze sivyo Ventis turabandanije ubuzima we narakwefashe muze mukundane marove ofu yego tubandanije ubuzima we nakwefashe mu mutwe naragize iki ariko ngaca asanga nk'ubu duhuriye nko mu kazi nje nko kugusaba akazi yego turamushobora kumara n'umwaka atakintu kiyo kirakimugabo hakaba nk'akandi kantu kadecransha ugasanga mugorumva deja kakahise karasuye kunda trap kuko nongeye kuja kurondera ex wanje namusavye akazi ukuvuga kahise ushaka gukinyura yawe utamuzosa guhurira ahubwo ukagabanura agaciro ntagire ikintu na kimwe kasako ntagire efe kahise kugirako niyo kombara rigoye kuko kugwana na kahise biragoye urumva nanje ngiye kugusaba akazi nje ndiko ndiyumvira nkuriyo n'undi mukobwa aca wibuka ati kumbure nawe kumbure ugasanga uri nko mu yindi situation igoye nko mu rugo rw'iwawe ugashabuka ko je twapfuye nk'akantu gatonya ariko ugasanga umugore wari karagukoroga kavuga ati reka mfe kumuha akazi ntacu kumbure hari igihe twakwibutsa nk'ibihe vya kera yetu uvuga kahise ntushobora kugahunga okay no kuvuga ngo en conclusion kahise kabi tukibagirwe canke tukazirikane mu gutegura kazoza
kahise kabi kibagira nivyo nagukundira deja ico wa chance cyo kwibagirwa ntushaka kukibagira uko biri kose urakibuka ari nk'umuntu yarashaka no gukora n'akantu kakikwibutsa ikindi gihe yego rero kahise kabi je nizera ko gategura kazoza keza nibaza ko igiti ntigikora mu jisho kabiri bari gomba kurimena nibaza ko ikosa wakoze muri kahise canke ikosa wakorewe muri kahise ariko raza uribona canke nawe urikoze vraiment ubutari umuntu agomba gutera imbere kahise kabi karadufasha kuzogira kazoza keza okay wow nuko babimeze na filime nibaza ko babayumvise sasa muri no filime ugiye kugaruka umeze gute kuko ni Kadora Vera vatakina neza mugabo hari n'abandi bafana bavuga ati runo gwana turarukunda ati mugabo rimwe hari gihe kini ibintu menga by'ububaya ukamengara to deceive menga habura gato ngo deceive abafana nubwo navyo ne bavuga ngo wabikinye neza ugiye kugaruka uri umuntu w'ingeso zimeze gute oya igihe nibanga ko kandi basigira ko bize mukobeze bwibatse urabona sinzi ko bazimiso ukina menga uri bad girl aka naho bati none baju iki baju bino bintu akina kwera mumva yamwihoro bavuga ati n'umukobwa akweroya nukuri oya inzembe iki urabandaniriza hajya hantu ngana kuri najya mvuga ndashaka muteze kuri lancement officiel mukeneye kubibona niba nabandanije kwa kundi canke vya umwe ushaka kubibona ubwa mbere kari muri lancement officiel tariki 5 z'ukwezi kw'icumi uwo mwaka muri Nyabagere conference handi ya Garden Nord hamwe n'Igitega itariki 12 z'ukw'icumi muri Sunrise Resort n'Igitega naho nyene biraza kubandaniriza ego dutangwa lancement officiel ngahe Bujumbura tugenda Igitega undikurikiye nukuvuga habarase mazibiri ego ntibizobavuna ko menga hacaza ibintu by'uburyo kuduga ruguru birazije nawe uravyumva biravuna rero vyumva ariko akeza karigura kandi dukeneye ibintu byiza dukeneye ibintu abitesa kubera kimutahamagaye abantu b'Igitega canke mu gihugu hagati habwo ngo bazi Bujumbura duhurire hamwe twese mama baje ahubwo twashatse nabo kwafunyiza urugendo kubera ku rukundo nabo mama batugaragarije nabo nyene mu bibegereza ego no kuvuga abatazi Nyabagere conference ni mu bice bya Garden Nord umuntu wese nabava muri side barahazi uhageze kubaza ati nyereka hano hantu biroroshe cyane itariki 5 z'ukw'icumi hanyuma ni bimwe mu ariko muravuga tumunezero urabaho turavyanka vyakunda turaza kuva muri Nyabagere conference Bujumbura kwerekeza mu ntara yagutse umugwa mukuru wa politike iyo Kadora Vera yataye uruzogi naho ndo umuntu wo kumugwa mukuru vraiment ego Ose widugira rero natanganye kuyiseze ndakurahi ahubwo tuzoyidugana nayo dugane nayo nyine gereyo sasa nuko bizaba bimeze kabisa abantu bitege iki muri abantu bamari ko batanga ama surprise cyane cyane no kuri wewe bitege igiki kandi kidasanzwe muri no film bitege amavuta mashasha bitege uburyohe bushasha navuga yuko filme buriya zacu ziba ziri nike muri genre yayo ntuzosanga hariho ifilme wovuga ngo ugira ukompare n'iyindi imwe si biryoshe ku rugero rwayo iragasirikana igahere muyitege vraiment irarenze ni nziza ku rugero ntobabwira kandi mu surprise twinshi kuri kandi twari abantu benshi bazokwisanga muri no film oya warigeze kubivuga intore ndigiri yari intore ndemenga party yakanga vati nukuri Shikwe ibintu vyo kwidigadiga murazi si nivyo washo timuga filime nzizira oya sorry yari imva ya mwihora ebana filime irazira kubitira hafata none nabino ndafata vati wabigize umugenzi ivyo bintu oya kuri si umugenzi ufatira kuki mu kuvuga yuko haje filime nziza fatira mukungene twayikoze duhere ku nkuru tugere kuri directing tugende kuri côté technique 257 nkuko bisanzwe tugende umva mu ma image tugende mu ma montage tugende kuyoza y'amajwi n'amasanamu byose biri kabisa bego niyo mpamvu mvuga ati ndayizeye ko muzoryoheko mutuntu n'utundi ibintu bikini kintu nabonye cagarutsemo je bwanje namaze kubona ko ari nka surprise n'umunsi umwe twigeze ko turayagura avuga ati mu bana batoya bariko baraza ati can't wait nko mu gihe nobona umwana yitwa Chanceline turiko turahurira mu bikorwa ati kwera mwana ashobora kuba tekeye ingabire abantu batazi wamubonye gute burera amaso ku maso face to face muri ko murakorana ivyari indoto vyabaye ego kwera ndavyuka ko nabivuze umenga mu 2023 ego arayitigiye niba ata 2023 hari 2024 nko mu ntango ariko nko mu ntango ego
umukobwa naramufanye cyane kungena kina tutaranakorana niho naranabivuze n'imbere y'amamedia nkanga warabivuze kabisa rero uye twarashoboye kumuronka arashaka kudukinira muri BMT vraiment ntigeze ana hasi uko namwibaza ariko namubonye yatanze ibintu byiza acting nziza ya makriteri yacu ama script neza kabisa arimwo umukobwa azobatangaza kandi azinza ko muzomukunda yeah uwo mugeranya gato nimba umaze kureba ibikorwa bye bya kahise tukanaliza Chanceline under management ya Nsoro na Chanceline yakinye ari under ibikorwa bya BMT turaza kubona itandukaniro ni ngombwa bitandukaniro kuko story yakinyemwe ni nkuko nubwo nkubu najewe ndi muri BMT uko nakinye muri Shiramona hazo hari itandukaniro nuko nkinye mu gasirikani gahere rero na Chanceline uko akina muri Feruge ni ngombwa bitandukaniro ninge nazo kina mu gasirikani gahere ko histoire nizisa acting nizishaka kuba zimwe noneho ukubuho hazo bangeyemwe na directing zitameze kumwe bavuga ko itandukaniro zo ari hari yego twitege kwaza kuguma hahandi yakorotse canke yaduze kubwanje nibaza ko buriya iyo gutera ukorana n'abandi bantu uri kuragura uri kuragira experience rero nibaza ko atari umuhombe si umuhombe kuba ari yaje gukorana na twebwe ni nkuko yoja no gukorana handi hanaza wari umuhombe experience ni ku explore ukaraba uko abandi bakora ugakorana n'abandi nashashane ko iyo ukoranye n'abandi buriya ijwi ryawe ryonyene rafise aho rigera ariko iyo ufatanije n'abandi mugera handi hantu kure BMT kunda guhagarara no ku kindi kintu citwa discipline education inyifato abantu mwagiye murakorana harimo na Chanceline numvise ashobora kuba harimo n'ama surprise n'abandi bakinyi benshi nibaze ko na izo Chris nibwo bwa mbere mukoranye ku rugero nk'ubwo mwakoranye ko n'abakinyi mwabonye gute nabonye no witwa uyu muhungu witwa Smash nawe nyene byamaze kumenyekana ko ari mu bikorwa zino ngabire je no kutashasha si shasha mugabo ni shasha muri BMT nko kubivuze no mu yandi maraso mashasha mwazibonye gute Uburundi tuvuga ko bugiye kwibaruka tuvuga ko ari ikindi kintu kidasanzwe Uburundi burasefi turasefi ko izi mpano ndabarahiye impano vraiment zirarenze urugero barakina ukabona vraiment ko ari batariko baridigadiga batariko vraiment barahatiririza n'ibintu vyabo n'ibintu bibarimwo vraiment n'ukuri ndabarahiye izi mpano vraiment mugiye kubona muri ino film agatsirikani gahere yanditswe na Izo Chris ndabarahiye muzozikonda niko biri agatsirikani yanditswe na Izo Chris hanyuma itosogwa na BMT kandi harimo umugabo witwa Mr. Khan kandi nawe nyene mu gatsiriko harimo kamomene oya tubibukanye gato ino film irimwo Kado Havel Ahinisia Kagisye Haserufe n'uyu turi kumwe hano imbere iraza kugarukamwo uno mukobwa nawe nyene kuri acting ziwe ziba zitebwa no batavuga yitwa niyo nkuru Chanceline nabonye mu kano kana gato yakagakobwa ko muri nawe yagiye arahari cyane ndabira uyu muhungu Izo Chris the real bad man unshirire ko Mr. Khan mwe mu basore ntatinya kuvuga yuko ndanakunda kabisa urumva nubwo nogezabo sinibaza ko arabo bonyene ucushira ko abanditsi directing cyuzuba kari gikwa kemereye we ahubwo mfasha uremeranya na manager Giti ijambo yavuze ngo niyo filime y'umwaka igiye kuza wewe kuri analyse zawe zose biteranije kono kuri jewe wowe je namvuga kakana mwese arafise kwabona ibintu imbono yanje niyo filime vraiment igiye kurangiza umwaka imbona kazoza yawe oya simbona kazoziyo nimbono yawe imbona yawe yo filime from kurangiza uwo mwaka ifise novuga impact ku bantu irimo ubutumwa bwiza ikoze neza kandi azizokundwa pe ku ruhande rw'iwawe rero ni irindi tafari witeze muri ino film kuko nahavuye mbona yuko ni filime n'ubundi wabonekanyemo wamaze kumenya bw'ubumenyi bwose uri directing kwandika byose uri umukinyi byo bavuga ati uno mukobwa twarakamuhebeye hano muri ya analyse yawe uboniza kugusigira iki imbere yuko n'ubundi mwaka urangira nimba atani ikindi gikorwa mushobora kuduha mu buryo bwa surprise kubera ko hari akantu kavuga ngo BMT ntimenyego navuga ko ikintu cyambere giye kunsigira ni umunezero ugiye kumpa ni kuko nakoze ico nkunda kandi nishimiye
kandi arico ivuga butumwa je muri cinema hanyuma igihe cose kikowa kije buriya kikugurura imiryango runaka ndazi neza ko agasirikana gahe kagiye kugura imiryango apana kwicaye gusa eka no kuri abandi benshi ego ndibaza kandi yuko izo nduza iyindi level kubera ko ndashafise intambwe nyinshi zo gutera kandi agasirikana gahe gatekeyemo ibintu vyinshi cyane mbona yuko vyoma andi ma opportunity ego ukizazi sana no kuvuga ngo abantu baraza bambaye gute dressing code irahari bon niturayishiraho cyane gose ariko zozoberewe mu buryo bwawe nimba wambara akadeshire ivi riri hejuru kakakubera ugakubitemwa cyangwa wambare agasuti nyene yewe wambare akantu kari chic nka Venice promoter bani ntasho nyinshi kuri Venice promoter kabisa ngo basore babana dukurikiye kandi nyene kabisa tuvuza akantu ko kwambara hari uburyo bayabikoze nkuko bivuze nimbo begwa n'akaniro wavuse nibo nimbaraga kanzu nimbaraga suit wa mugane wa gakoto gakubitemwo tuze kuhahurira bimeze neza ikijanye no kwinjira ni for free canke bararihiraki kijanye no kwinjira ni tikisanzwe kibanza gisanzwe ni 10,000 hama ticket VIP ni 50,000 urumva ko twashizeho ibiciro tari birenze cyane ari sawa aba muzava mugumiza ku muryango ko menga namwe harimwo sinzi ibintu nari niyose nzokibaza Mede navyo nari numvise kabisa navyo warumvise sawa kibariza ariko umwe wese vraiment niba amafaranga yo kwinjira mu MVC kandi karibu cyane no kuvuga kabisa aho kandi muga ntaho nagiye nuzo bahageze ntawo hagera nibaze yuko atakinaje yitwaje kuko ni interano nini ubona shaka nta mafaranga hari wori hangu uvuge ngo nk'uburyo abantu bakoreshe muri filime ngo bwose urabo bishuye mugabo biratera intege kubera ko filime biremereye cyane ariko kandi ni muri bwa bumwe bwo gufashanya kugira babandanye baronka amafilime meza cyane kandi Haver wari umugisha kubana nawe nibaza yuko akunze Dika Entertainment na Dika Entertainment bazokubona mu buryo bwagutse dusubire muri lance mubona yuko umukobwa azoba ameze neza kabisa nk'ibisanzwe atambuka kuri tapis rouge ako kuberwa ko kabara akantu kiwe niho muzomubonera byinshi muzumva byinshi mubone filime ubwa mbere igiye gukora amateka ariko kandi na nyuma yahazoba hari Imana niyadutiza amagara hari ukundi kuntu bosezera abantu mu buryo bwawe hanyuma twishungurukire ego no kwibutsa amatariki ni tariki 5 zo kwicumi umwaka kuri Nyabagere conference ruhande ya Gardino aho ni Bujumbura Igitega ni tariki 12 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2025 kuri Sunrise Resort inyuma ya Stade Ngoma nukuri tuzohabane muze mudushikikire nko mwama atamwebwe ntatwebwe yaman coup de chapeau wherever you are turacabakunda cyane hasta la vista Diko Entertainment.